Upengo wabele. Yogenda. Yo man, I thought. Mana mawarira. Komindo kuri double J maze. Terura. Welcome to my YouTube channel. Upengo wabele. Yogenda. Yo man, I thought. Mana mawarira. Hadi hoja utacha ruta. Wakugira wichiri. Ya mukama. Boss. Metsene yedu. Bosha. Wagira undeshe mukaba reka kugiye tutaheje gikuru. Tuzosubira guhura ryari. Oya, namanya. Apana ukuru wawe. Ewe. Ndakusabye rekane ko mutima ngiye ngo nta mwanya afise. Utuzaniye agashuko. Apana wi wawe. Oya, Jefferson ni wanje ntawe ngira ubu. Ndi wowe ufise nimba. Mwanya wakazi mugana. Imyaka twakinye vremira kwiye. Je ni wakazi sigaranye. Imyaka twakinyira kwibona ka. Nana nko kujera vuye Bujumbura nje mu kazi gitega. Ndiko nkora ibintu bibiri. Twabona kuri ya gateke no kuri televiziyo yanje sindabifitinisha. Ni terambere nta shwaza. Ushaka gutera imbere twa ya gateke niyo TV. Sanzwe nkora mu journaliste agacha haba na Dama TV watch. Shira kwa mavlog n'ibiganiro nk'ibi. Mbwira kana mutima ngena shawe ababa. Nimba iguzigize gutyo. Canke uraremerewe n'ubuzima. Ndabira. Nicaye kibamira. Wani vile mtu makawa sikio sio kwa oya tuyeni karakina wewe mani naza kambaye mchini kati nikeshwe kazi ni kanshi mani ayo ni lisansi gukora kwera akadufise ushobika ko byo bintu by'abazungu ko harundi twavutse dukomeye ikawa mu rundi tuyirima none no by'abazungu gute iby'abazungu byo muri kawa ngo kwera akazi kenshi wewe yinwa kubera abarundi jewe ndaywa kwera ari aesthetic wewe ndera gushara ni muri makawa n'ubu niyo ngira nko mukanya lo cafe iratesa vraiment musaka tikeshi nyene tuba dukeneye ka cafe because of the voice. Yes. Yeah, okay. Mapipa kuri Darna TV vlog ndi gitega naje mu kazi narababwiye I'm coming back kuri izo sozo bantu mutakoze ntaraza shaka mutaye kuko narabahaye umwanya vraiment wo kwigaragura nabaha umwanya wo kugerageza kurabaho mugenza mugabo so here I am back nugukora paka tomorrow. So genda mugire subscribe kuri Darna TV, subscribe kuri Yagate kini mukazi kose tumwe na Kim Kiwi umukomedien wa mbere yirabura mu Burundi bwose nta musunje ubwirabure sindamubona nkaba ndi kumwe na chef mukuru cyane nibiherasha kosa no buzima bwanje bawushira mu mbindi nari muri he hano namuntu nomwe mbimbiri ubuzima bwo gushira mu kandi mbindi bikananira nawe nzotera ikigongo ubutashi babihetse kamera bajyashe je nkura reka natwandaye dukora amayitsa ku byose nzubaha amalink kugira mushobore kuyaraba meje gukorana na Mutima yavuze ibintu byinshi bya urasoze nafisa ama emotion yavuze ibintu byinshi byanyubatse right ubona ngomba nkorane na Mademoiselle Kiwi. Mademoiselle mugabo. C'est quoi cette histoire? Mademoiselle. Mugabo nivyo. Oya ivyo mugabo naza kubira mu kiganiro cha Yagate kivya Mademoiselle. Turabivuga biganiro. So guys, stay tuned. Iyi vlog iza kubiryoshe cyane. Stay tuned with me. Imari wiro yishije batege. Ayo dukora. Zagutumira kwiki? Bakena iPhone van. Ikori. Yama video. Uraberewe mugabo bro? Babikori? You look good. Yo guhumwanya? Yes. Zana mikro yanje ntuyinyibe zana. Kora. Umunsi umwe nkore emission sanzana microphone nayitahanye. Usanzwe uri gisuma mu buzima busanzwe. Simo chimishaha n'imitima. Uta kikisirimu hariko nisoma. Uravye nabi ngahira soma kura yo menyosha. Ugira iki? Deche ni hombe. Zani milioni 3. Na operation bagiye kuyinkorera zino milioni 3. Oya dushaka wiruke.
la seule et unique. Donc je pourrais gitega. Utarudia wapi mama? Numva ndashaka kuzoza gutanga inyama muri show yanjye Rovendeme. Indiscipline kuzesa kuya bandi. Andi. Ukuna kimbiana vloge yangu. Kuya. Zaninja dekoro izana. Azale kimwe basi zana dekoro cyane. Ikintu ugomba kubaza none tujya amasaha cyane kuko ivyo bintu vyuko sanga pitageze. None myako mutanga handevu ntimuyubahiriza ni jewe. Iyo ni indi sobanura ariko. Non. Wewe tuzane shimwe muri soit dekoro soit chaye kare nimba dekoro yatevye gusha. Zane chaye kare. Bagara gisi gasore. Kwanza sikiria dada. Toi. Raure. Kabarija. Ona pe. Ibintu nijyame nayibonye ndaki. Ni ugezeki? Nijyame nayibonye ibi. Je numva ni isoni je sinjya gutyo. Umva isoni nujya gutyo. Ibi twe twabishobora kubi. Oya, je numva amasoni. No kumenga ibintu byo kurya twe byarahita. Nawe ukubwiye ngo wicare yandi we hagarara ntacu. igiye kuyigufa ndakeze. Nani yirondere neza. Ngo ivyo kurya babijya bahagaze n'ibicara. Iyi ni yawo ijya wica. Ndagusabye hamagara umusekirite wawe. Cousin. Gasore wambwire ndave hasi. Uri kundega cyangwa kuri manager? Uri kurega nde Gasore? Oya, uri kurega nde? Samira. Oya, usani. Kubabaya! Urograstara. Samira. Ukureyo. Baputanga bagirukana basa. Hewe azara kwanagura no kumunwa bikugiyeko. Gasore siyo bya bien. Bamudogo na mufase kirite jiri ya franga bamudogo yako. Oya, ujanise wabo kwa amahera sigaye ari Muvugo na muzi. Umuntu ahekenya tamenya gira. Sorry, coupe. Mama Terura.
Munyweshe muhanagura ku munwa byagiyeko muhanagura ku munwa byagiyeko muhanagura rukundo rwanje erega inkombo zigiye kunyica wagiye kiyago canje wagiye rukundo rwanje erega inkombo zigiye kunyica kunumva umutima usiba arakumumurize rukundo rwanje erega ndacari wawundi sinahindutseyo niwumva yabandi rukundo rwanje erega ndacari wawundi sinahindutse Nascimentos sana. Uou! Essex. Twakirundi mukomedia kurikira uyo nose uwundi numukomedia w'incabwenge. Ndabasabe mwumvirize komedi ziwe harimo introduction na kubagana na Zoe. hanyuma abantu bamushamayero hari ahandi amakongomani yani merci beaucoup ko wigira umwana jewe ndakijijwe harya ururuka kazuma karaturitse ko tija merci beaucoup abaritera amaboko hejuru gutya amaboko hejuru ku bwa bifes twese kigingi sivyo My people, can we talk about amakuru? I mean, this peace you feel when uri ruguru. I don't know you carry feeling if it's a genuine, but beyond our country, I feel free, I feel safe, I feel happy. I see that I'm glowing also. Imana yaremye ruguru irakaramba sinzi ko ari utudutoki sindabimenya neza, but ruguru na bien. Ça c'est traditionnel. Kandi basi bariko bararirimba.
agace tuma kera batatunga inzara ubona ngaho kwegeranya gutifu gute ha zova ko mbana bishobora aya n'amasaka n'ubumera masaka ndabona cheviere ndabona ibintu byo nyerere mu kirundi ni cheviere uramuze umuntu yambaye cheviere avuga ngo ni marayi twaratakaranga arizo z'umunsi bambara cheviere bazambara ino ku maguru yose kumu inyerere bazambara hose abantu babona ko kutumura biyambara cheviere ku maguru yose burya n'indaya kandi bari bakurikirana karanga nivyo navuze ivyo byo kuvuga ko ari indaya ni ya mico ya none badatahura yaje konona ya mico yacu n'akakaranga kacu karanga kacu twambara inyerere twambara cheviere twambara inyerere umugama w'umurundikazi yambara inyerere tubire